Bakunzi ba Bdi TV turabaramukije kuri micro ni Festus Promoter nkuko mubibona hano turi kuri stade Intwari aho hariko hava habera urukino rw'umugwi serukira gihugu w'u Burundi Intamba mu rugamba n'umugwi serukira gihugu wo muri Centrafrique baba bitana mu mitwe mu mwanya so mugume hafi mube hafi cyane ni channel yanyu Bdi TV nkuko tugenda tubashikiriza amakuru ari update ku mwanya Ambassadeur wafana fresh ya ndashimira Imana urabona ko morale ari yose umeze neza ndabona jewe meze neza imisi yose kuri match y'Intamba mu rugamba none ku bantu batakuzi ku bantu batakumenyereye woba ukora ibiki woba witwa gute mu camake okay je nitwa Asman Makalister dumu ambassadeur w'abafana b'Intamba nkaba dumu professionnel umufana w'umuprofessionnel kwera je equipe yanje niyo mu Rwanda APR nzanga nk'umu professionnel kwera gukunda igihugu nkafana igihugu canje mu camake wewe uri ambassadeur urumva ufana uri umufana wa APR mu Rwanda ya none vyagenze gute kugira uje gufana Intamba mu rugamba kandi uri umusanzwe umufana wa APR ni club Intamba ni gihugu okay none uko berahino canke Cedric baza nanje nuko naza mwazino kugufana igihugu cyaje okay mu camake usanzwe uri umurundi ndumurundi okay none maze kwandikisha amateka wo maze kuvugira muri Canal Plus ariko je maze kuvugira muri Canal Plus nagiye mu gikombe cya Afrika nagiye muri Tani aho hose amateka n'amateka menshi none n'umusi dufise match dusanzwe huza uburundi Intamba mu rugamba mu guserukira gihugu uza guhuza n'umugwi serukira gihugu wa Centrafrique none wewe ubona gute kwitsinzi iza kubuno munsi nikihe gihugu kiza gutakwa n'itsinzi uravye hagati igihugu kandi turabarundi n'uburundi buza gutahukana intsinzi ikibazo n'inyishu bijyanirana n'uburundi tuza gutahukana intsinzi mu camake wewe uhaye amahirwe igihugu cy'u Burundi uburundi inyishu ndiko ndazitanga nihuta kwera nzi yuko vyoroshe uburundi n'ibitsindo nkuko nambaye umukinyi wabonye shirenga ico gitsindo cya mbere yego ivyo ni vyiza cyane none ugeranije nka wewe tuzakuba tufise nk'ibitsindo nka bingahe bibiri kuri kurangahe kubusa Kalebe Saido Kalebe Saido niwe aza gutsinda cyambere Kalebe cyambere Saido arangiza mission okay hama turagushimiye cyane nawe turashimiye televiziyo yanyu kandi gumitera imbere nkuko iri update Imana yamiri kumwe namwe intsinzi ni kashi Intamba mu rugamba tupa ndani sawa